nuko nkuko twari tuje kubibabwira yuko mu kanya tuza kwakira umutumire wacu na waza yashika muri studio imbere y'ikumubaza ikintu cyose uraziko ni muri yandero yacu y'ikirundi tubanza tukaramutsa umujizi umeze neza. Ego ndashima. Karibu cyane. Murakoze. Yitwa King Plata inyuma y'igihe kirekire uno muziki yarawukoze arawukora mu nyuma arabura turamubura igihe kirekire ariko kandi na jendi muri bamwe mubo bari bamaze kuba banakorana mugabo ndaburanye nati ariye hajya nawe mwarakoranye abandi none wewe biriye ko wabuze uno munsi niteka ridasanzwe n'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 12 twashimye uno munsi dukora ikiganiro orke twari no kuzobikora hanyuma inimbere yaho ni King Plata yari mu biki inyuma yo kutaboneka no mu Burundi yaciye mu bihugi byahe uno munsi turasuye kandi kumubona sinagiye kure nari hafi mu gihugu kibanyi ca Kongo nanagiye gukora bica bituma ntakara rero sinasuye kuboneka ivuze ko wari ugiye gukora iby'imiziki yo gukora ibiki nyene kome ngo hari ibikorwa tutabona ari byo twabona igikorwa nyamukuru ibyo wari kurakora hajya n'ibiki nsanzwe ndumuririmbyi nkongera nkaba no muhinyanyuzi mu producer ngo nivyo nari nagiye gukora nuko nyene abantu bari bakumenyereye umuririmbyi n'umu producer ibikorwa zana muganga hagati ukamengo harabaye agaciriri kandi utubwira ko wari kurakora ibyo wakora wari kurabikora gute wari ufite gahunda yo kuzobimenyekanisha ryari bimeze gute mu byo nakoze byose gahunda yari kubishyira ku mugaragaro ino tariki imwe y'ukwezi kwa 12 yesaye n'uyu munsi zari indirimbo zine nakoze kandi haze hafi imwe yantwaye imyaka de 2017 gushika 2025 imwe yantwaye imyaka 8 iyindi myaka 5 iyindi myaka 3 zibiri zo mu myaka 5 gishaka rero kumenya ati nivyo iyi tariki wayihawe wayitoye gute uvuga ati iyi tariki imwe ibikorwa byose bya bimaze iyo myaka yose reka nzo ndabitange kuri kino gihe ikintu cyose ni gahunda ni program hoho iyi tariki ivuga iki kwa Plata ivuga gutera intambwe donc kujya umuntu avuga ati ikinogo ni kirekire reka nsubira inyuma kugira amenye gusimba neza hama ni King Plata yasubiye inyuma avuga ati ngira nsimbe ubona ko kagacerere kose yaramaze iminsi ariko arategura izo ndirimbo yaciye anasimbira rero kwigenekerezo rya mbere mu kirundi bahita ngo ukwezi wa Kigarama muraho nyene mutekereje ngo muce mwumviriza ibikorwa hagati yaho ngaha rero hari abantu baje barakurikirana umuziki n'ubu bashaka kwibaza ati none wo Plata murwo muravugisha nibigiye arakora ndazi ko na minushe ngaha arafite ikibazo shaka kumenya Plata mu ico gihe cyose wari umaze utari kurakora wariko witegura gusora ivyo bikorwa vyiwawe vyonyene gusa nta kindi kintu cyaki gufatiriye kurondera ubuzima no gukora ivyo urazi ibi byacu by'imiziki nivyo ko dufite abantu badufasha badufata mu mugongo ariko badufata mu mugongo mu by'imiziki hakaba n'ubuzima busanzwe bw'iwawe birasanzwe abayeho ariko nyene nuko kuno abantu kenshi bakunda kuvuga ati ari ubwira umuntu abura kubera yabuze abamufata mu mugongo uno munsi ni Plata gifise nyene abantu baguma bamufashe mu mugongo mu buryo bumeze gute bwa mbere ndashima Imana kuko nyuma yo gukora ibyo bikorwa bine navuze haciye haza umuntu ko nagenda ndabyumvisha bamwe bafasha abaririmbyi haca haboneka umwe arambwira ati reka rero dupange ukuntu twokorana kujya uhora wumva ngo naka afitaniye amasezerano na naka gutya haca haza rero haca haza umugabo yitwa Joe So Cool yitwa Joe So Cool ego ni umurundi arambwira ati genda ndashaka ko dusinya amasezerano na So Cool Record ndavuga ati okay
reka tubijeko. muri ino minsi rero ni Plata afiswe n'abantu kandi iyi comeback yiwe tutagiye kumubura. Ya ndahari kurya namyeho naho nari na Waburaye. pote gatoya ariko ndahari Ya mu Mugiye buryo kugumaho. ya mu buryo rero mugiye gukorana gute amufana nyene yizere ati wa mu Plata wanje ngiye kuguma tuvuge ko ari management ego kuko nico kintu cyane cyane nabuze mu buzima bwanje bw'imiziki ko nageze kubibwira n'umuntu ambwira ati hari umugabo yitwa Josokul ansabye ko tugira amasezerano bisome kwanza birabisoma ahejeje acambwira reka ndagufashe turahinyanyura bimwe bimwe ubu ni ukuvuga ko umuntu akeneye Plata azenda guca ku wundi muntu. ego ari ibintu bace bibaza ati ego Plata yariko arakora ivyo guhinyanyura kandi akongera kandi akaba n'umuririmbyi eske ngaha hagati ibikorwa yariko arakora uno musi urabona ko tubwiye ati hari ibikorwa vyanje nariko ndabika nyene nzobaha gahunda yo kumubura yaje gute kubafana uno musi ariko aramukurikira amubwira ati je ndagarutse ego gahunda yo kubura yaje gute yariburiye mu biki arabibaza ati amaze kubifatanya n'ubuhinyanyuzi nivyo byo baramutumye acabura cyane gusohora bahe umuco rero abafana igituma nabuze yari manque ya support ya abamfata donc kumfata nanabuze umfata mu mugongo uburyo buca buke cyamvuga ati reka basi ndabaho simbira nkore ndondera ubwo buryo hama bashobore kwikora byonje cyangwa n'uwo bambuze kugera rero nkora nkaca numvisha abantu haca haboneka rero Josokul arabikunda aravuga ati reka rero dukore nk'uko abandi bakora kuko urafise impano uri umuririmbyi mwiza kandi ubimazemo igihe kirekire gusa dukora ikintu n'umuntu azovuga ati Plata ndamuheruka kera kumvise ntiyumve ujya Plata wa kera mugabo yumve Plata ari update Plata ariko kingi zibiri kingi Plata urumva neza yuko hariho n'abantu tuba turiko turavuga kano kanya bavuga ati none ubundi hoho n'ibi by'imiziki usanga nyine biba bigoye bikaza gutya rero bitege yuko Plata aje gukora gute baje gukorana gute n'uwo muntu uretse yuko kare wasanga n'indirimbo zanyu araho zitanabikwa iwanyu ubuhungutsi iki watahuye iki Plata wowe nka Plata uvuga ati ubu njenje ijya mpano yanje uburyo nayikoresha ngiye kubihindura gute icyo natahuye kwanza nuko kuva nsinya amasezerano gushika ino saha ndi ku murongo rate sinkabijya uja ushatse ukorana n'ushatse ushaka gusohora indirimbo ukayirungika no kuri bluetooth ukayirungika no kuri Xenda ubu nsohoye indirimbo irabikwa bakabanza akayumviriza aribyo bakosora bagakosora ushatse gukora ikintu ushatse kuja ahantu mu giteramo cyangwa gute haje ibintu nk'ibyo urumva sinitwara kandi ubu urafise ahantu uri ariko tuca twibaza ati ayo masezerano azokora ikiringo kingana gute ariko mukorana gute ni igihe kitari gito ari igihe kirekire kuko n'imyaka ibiri ni myinshi mukorana mu buryo bwa gute video amasezerano cyane cyane ku nyungu za Plata ku nyungu za Plata hari umuntu yambwiye hirya y'ejo ngo igihe umaze uririmba kurya Imana itigeze guha umusapota ugitangura ariko ikamuguha ubu umaze kwinjiza ubwenge umaze kubona ingaruka mbi uramaze kubona ama avantage uramaze kwitegurira ibintu byose uramaze kubibona byose ngene bigenda twibaze rero yuko ibi bintu bibaye ubu ni ibintu bigiye kukubera byiza kandi bigiye kukubera inyungu bigiye kukungukira bisigura yuko mu masezerano harimo gukora ama video ama audio gutegura ibiteramo n'ibindi apana kurya nabyikorera jewe apana ubu rero ni Plata afashwe kandi aje gukora mu bundi buryo umufana rero umwemereye iki umuntu avuga ati uno musinzi nandi ndatangiye gukurikirana Plata kirazira
kirazira kwitapa nyine kwivugira haba hageze icyo nzi gusa ni kimwe umwemereye yuko icyo nzi ni uko hariho umuntu azi Plata gushika n'ino saha mufise ku mutima kandi avuga ati nta muririmbyi nka Plata ushobora gukunda hakaba n'umufana yumva Plata ujya yumva Plata n'uwigeze kumva Plata n'ukurikirana Plata baratandukanye nivyo ariko ndashaka yuko n'abahari ubu abaririmbyi bagenzi banjye kujya baharura ngo uyu ni rimwe uyu ni kabiri uyu ni gatatu ndashaka naje kuja muri babandi kandi rimwe kabiri gatatu abemo habaye akantu kavugwa Plata ahari kuko ayo mahigwe cyane cyane yarashoye no kuba ayakoresha nimba ariko kuntu guca agenda muri Kongo bakaca bagenda bakaryama hajya twitege yuko agize comeback Siyo Gahunda ngo track igira gatatu ni muri zo zine ego amasaha 15 imaze uyishize ku rubuga rwawe ariko kandi mu cyatwemeje neza yuko igenekerezo rya mbere yari tariki wateguye ubundi wari witeguyemo ibiki n'ibiki uretse ko twe twaronse n'Imana tukaba ari wowe uri kungaha mu kigano cyacu ari wowe mutumire itariki imwe yari itegekanyijwe kw'ibiki byakozwe byabaye bimeze gute itariki imwe ni itariki ya sortie officielle ya EP hama ikaba ari itariki ya mise en œuvre ya contrat ikaba ari n'itariki ivuga iti numuzo wa Plata guhera ino tariki gushika umunsi ntazi ariko izina Plata rizokwama rivugwa rizokwama rija mu mazina y'abandi bagenzi be b'abaririmbyi ni keze hamwe na Kersi muze kundabira umunsi nituheze tutawunywereye kuko uri w'imanza nyinshi nutari kandi yarakwiye kuri abantu bicarika iyi tariki ivo kuri abantu yicara urumva yuko irimwo imanza nyinshi umva ko neza na neza ariko kandi kuvyerekeranye na ipi nyene yaragufasha uburyo iragufata umwanya mu ncamake ibikorwa birimwo izo ndirimbo zivuga kuki kutarazumviriza hari indirimbo yitwa Unkanga Nkande na niyo itwaye titre ya EP yitwa Unkanga Nkande Unkanga Nkande kandi rero nyene ko ikaze cyane iyo titre ari yoroshe iyo Unkanga Nkande uba wayanditse ryari muri 2017 2017 wari uri mu bihe nayitanguriye muri Kim France ndasubira ndayikorera ahandi mu Nyakabiga hajya hose warahakorera narahakorera nagenda ndayisubiramwo nyene nahise projet nkayibika gutyo ubu campura rero n'umuhinyanyuzi yitwa Hot Mix arambwira ati muri gahunda za ufise iyi ndirimbo ikitwara titre y'umuzo wawe Unkanga Nkande kuko wumvise n'amajambo atangura avuga ati harayize igihe kirekire mutanyumva mutambona mutagira gute ariko sinanatekereje sinanapoteye ndahari umwami arahari nta n'umwe agukanga ngaha none Unkanga Nkande mu bisanzwe nyine mu majambo make uko gukangwa ni mu buryo bwahe wibaza ko wokangwamwo ariyo umuntu akubwira ati nk'iyi generation nshasha y'umuziki w'ubu bakubwira ngo bajya ba kera ngo bajya abarije ngo bishabashinda biri bishabashinda bajya abona mugabo nyene kimenyamenya nuko nyene atabikorwa mu bamufise rero rero nyene nawe yamunyegeje none bakamubishire kugira nituvuge ko bitabishabashinda apana none bankanga nk'abandi umva rero Unkanga Nkande hakaja ko Siyo Gahunda hakaja ko Unabana na sometime n'indirimbo zine uzanye barabire ko akarorero yuko atari wa Plata bari bagize
yeah Eh. nimba umaze kuzumviriza uzumvirije nawe Nibafata hariho akanya. hariho difference ya nimwafata akanya mumvirize mugabo imbere yuko ndaguha akanya ushobore kugira wakure ndanakwibutsa ati uzoba uriko uravugana n'umuririmbyi uwahe jewe unkundire tubanze twumvirize ino ndirimbo hama tuje tuheza tugaruke kuri EP yiwe bisaba gukora cyane ntibisaba ngo ntibisigura ngo kubera uri Plata kubera uri naka ngo ucuza gusa no ifo ko werekana ibikorwa bisaba gukora bisaba gushyiramo ingufu bisaba kumenya ibigezweho ya ariko nyene nuko nyene kuvuga ati kumenya ibigezweho ni Plata nyene yipanze gute ubu hasigaye hari imbuga hari ama platform urazikwa bwa mbere hari n'indirimbo zanyu usanga zitariko zirabikwa ku mbuga zanyu bimeze gute yipanze gute bitandukanye n'ubwa mbere ubu ndibaza ama platforms yose ndiho wamaze kuba byose biri gado Yeah. ubu nyene ikibazo cya video naco yes video ayo nama audio yasohotse Yeah. ya video ziriko zirakogwa bazihejeje muzozibona mucamake Plata nakwiye na vya kisasa nyene kujya nyene ukuntu mondi irikiragenda Samblag Samblag why tutabonera rimwe zino audio ziri kumwe na video ni strategy ba canke hari ibintu bikigorana byose oya ni strategie Ah. ni nko mu rubanza imbere yuko atangura byose babanza ijambo ryo kwakira bivanye na bene urubanza ukuntu Yeah. bashaka ko rumeze Ça dépend. turindire yuko inyuma y'izi audio tugiye kubona n'amavideo yego cyane uno musi ni monde nyene ya music ubona ko nibyo warakoze kandi hari ibikorwa byinshi abantu bagiye barakora nawe wenyine wagiye urakora yaba ari biteramo ubona umuziki w'Uburundi uri kuratandukana gute uri gutera intambwe gute iyumvire rero ukuntu navuye hariya naho hariho umuziki n'abanyamuziki kandi hariho n'amaradiyo n'amapromotion bari kuyakora ariko imagine igituma naciye mva hariya mvuga ati reka ntahe muhira hama ninjire muri terrain n'abandi kugira atangure kuvurugana hari indani ubundi wari wajanye bisigura yuko wumvise waje kuvuruga muri za zina ziguma zivugwa ryiwe ryumvikanemo sasa umuziki wo ngaha aho mvuye narawumva kandi waradushikira neza bisigura yuko umuziki wo ngaho ugeze ahantu nyene ku ntambwe ishimishije imeze neza ya kandi ngaha hagati hari indirimbo wagenda urasohora mugabo nta buryo bwa promotion wasanga ari nka jewe gusa nka jewe nyene gusa Maria Dijo mbona ati ni Plata usanga indirimbo ni wagize foro ngo uyiherekeze ivuye deja muri Kongo urayiretse ijabuke yonyene kubera iki wakora ivyo bintu kuko ari abantu bibaza ko ngaho wahora mu gace mugabo hari indirimbo je nabona zarasohoka ukosefu wa hela zikoresha kandi ari mu madolari deja no yagiye guhiga amafaranga y'ubuzima bundi uravuga ati imiziki ikara pembeni kwanza mugabo ashaka kumenya mu gihe umuziki uwuhinze ukarondera amafaranga ugakora mu bundi buryo umuziki muri wowe uba uri kuragwana nawo gute akagumye baguma ko uguma ukubwira ati nkora ega sinoheba ni nk'umukinyi nawe umukinyi nawe yosaza gute umupira umuje ko arakubita jone none hajya bafite imyaka bababwira ati stop mbwa baririmbi je sindi yo mugarukira mwebwe oya nta myaka no umuziki ni nka drogue ni nk'umupira nawe ni nka drogue umupira arigiye bakubwira ati stop ari imyaka udashobora mbwa umuziki nituziyo bihora bigarukira ivyiwanyu bakala fin bakamumva ko umuhogo utakirekurana n'ubundi ntibishoboka n'abasaza bararirimba barakora urabona ba Kofi Olomide hariya yuko babagikora ya uno musi rero bitandukanye n'ako gacerere n'uburyo wari kurarondera uraje ati jewe rero na management iraje dukore bigiye kugenda gute rero kwa Plata icyo kibazo maze kwimbaza nk'icumi nicyo gituma nshaka kumenya uno musi umufana bigiye kugenda neza agiye kumbaza none ko Plata yahora mu gacerere indirimbo zine ngiza araziduhaye ubundi na hariya ibintu byamugora kwa yariyo pesa ni Plata ubu pesa imeze neza management yemeye ibikorwa ko bizokogwa ejo bazotubaze tumenye ibyo tubishura ni Plata yaronse umuntu amufata mu mugongo ni Plata yaronse umuntu bagirana amasezerano ku by'umuziki wiwe
ico ari kimwe bitandukanye ya hama hakaca haza rero uyu ni Plata mu muziki ya Plata mu muziki ya hariho n'ubuzima bwa Plata buri pembeni y'ubwo buzima Soge rero cyane cyane nk'abafana baba bakeneye ubu bw'umuziki wo kumenya ati eske ntadusubira kutunyoteza tumubura amezi 6 kandi tumubura 7 ico nico kibazo cyane cyane ubwo nyene baba banakeneye kumenya ati ino management bagiye gukorana bagiye kugenda gute kontra imeze gute kirazira kandi ntikizonabaho kandi cyo kuvuga ati turarindire nk'amezi 3 cyangwa amezi 2 no ntikibaho kirazira uno musi itariki imwe zine zaje turashobora kuzikorera ko tuza kuzumviriza nk'uku kwezi mugabo dutanguye nk'ukwezi kwa mbere hakaza rero amavideo audio donc soit ku kwezi canke buri 2 semaines gutyo nyuma y'indwi zibiri gutyo canke ku kwezi kaza baronka ntiwoja guhiga inyoni ufise amabuye 2 canke 3 genda byose ubifise genda ufise nk'umufuko kugira akakanya rero ko yahagurutse n'izizine twizere ko mu bubiko ibintu bimeze neza stock iruzuye Kingi Plata na management yiwe bagiye kugenda bakora promotion gute novuga ubwa mbere na mbere ya bino bikorwa bine bigize ino ipi icambere kwaza ndabashimiye ukuntu mwemeye kumpa ubutumire ubona mwiro no munsi nkaza mu masaha 15 gusindira imbimaze yagiye umva ndabashimiye kwanza ama ukunyene niko bigiye kugenda mu buryo tuzi twese nkuko umuririmbyi aba afise equipe y'abantu bakorana mu bisanzwe soge duhiriwe duhishije mu yandi maradiyo yose igihe cyose yaramaze ari mu gacerere atanguriye kuri radio Ndundi Culture kandi wibuke radio Ndundi Culture ni radio imwe ariyo n'indirimbo ziwe ziri ku Ndundi ngatuko turavutse kandi umuntu wa mbere yatanguye yamfashe mu mugongo arampa encouragement ifana n'umuntu bita Pasteur Bagenzi mwe ni Ndundi TV sawa niwe muntu wa mbere yashoboye no gufata indirimbo zanje akazishira ahantu kugira isi yose igire gute izibone izumve igire gute uno mugabo shabaze baravuga baramuha amashurwe yiwe kuza kwanje ngaha ndibaza ubona bisavye naramwandikiye message nk'icuri gihumira mbwira ntiwibagire kuko aho niho natanguriye nkitangura ndashaka kandi ariho ntangurira bunyene kugira mbandanye sinye zina nyene YP nuko rero nze natwe rero tubikora nka kujya nyene twama turiko turakira ati nukuri twebwe abantu twamanye turiko turakorana twama turi kumwe nabo uko biri kose tukashikana n'ibikorwa baba baduhaye ubundi buryo rero bugenda buravuka ngira nibwo nikeze yakubajije ati ubundi buryo bwa promotion rero urumva ko umuntu iyo yagutse iyo ashaka kugenda ku rundi rugero n'abandi nino myaka novuga tuba tugenda turajamo bamwitegeko Plata avuye nga kuri radio Ndundi Culture bagiye kubandanya bamwumva n'ahandi hose mugabo uko biri kose Unkanga Nkande irinzi twara IP ifite n'icivuze ku buzima bwa Plata ivuga iki Unkanga Nkande wewe wumvise umuntu akubwiye Unkanga Nkande wowe wumvise nene wamukanze ninde ko umuntu atinyingwa adatinyingwa ati niyo byahuye ni isore ntoyi woduha gatoyi gushika bije no mu ndirimbo hari habaye iki hari habaye ikintu cyitwa iryo jambo riri muri iyo ndirimbo nyene niliwapa plus wakatupa class ariko ndagarutse mu kugaruka kwanje rero bamwe bumvise Unkanga Nkande bacatanga kujugumira none rutipa arashavuye mugabo nyuma yaho ndazi yuko hariho benshi ngaha bazoca bansaba n'amapasi kugira ubahe pasi wowe Unkanga Nkande wovuga ati undi wa Kera Unkanga Nkande ndahari reka rero dukanganire ibikorwa rero ku bantu bibaza yuko ngo wari uhunze game ni kirazira ntawe ugukanga
game bayihunga gute uragenda nyene tukabona nta bikorwa Jewe rero ikintu nokwisabira ikintu jewe nokwisabira abakunzi b'umuziki Burundi muri rusange bagende ku mbuga ziwe haba ku ma digital platforms baba bariyabonesha kugira ngo bino bikorwa novuga ati bigiye kuza biragwa nk'imvura bagende baba mu bambere babironka wandika King Plata nyene cyangwa ari akandi kazina kaje na no comeback no no King Plata ku ma platform yose urashaka kubona ibikorwa byose ukuntu biba bigenda bisohoka ariko nyene n'umufana abafise ikintu nawe we usaba yuko yokora iki muri ubi bikorwa wowe ugiye gutanga vyiza ico no saba umufana umufana amaze kugukurikirana kenshi ni ngombwa ko aca gukunda ni ngombwa yuko aca kubera umugenzi ni ngombwa yuko aca aba hafi yawe nyine ibyo ukurakora ngo bivanye n'ibikorwa wamuhaye ega umufana ntupfa kumuha icyo ari cyo cyose no ifo kumuha nyine ibintu byiza akubwira kumane na wewe nuko donc icyo ndamusaba no kumba hafi gushigikira juste ça kugira bagire subscribe nico kintu gikuru cyane oh la la urumva yuko umufana amaze gukumva kabiri gatatu ku wundi aca mubaza none ko ibyo bintu kuri byumva wenyine zana nanjye numvirize amaze kumva aca mubaza ati uyu nuwahe nuwonga yitwa gute yitwa okay acagenda akagira research ariko nyene muri kino gihe muri iki kiringo nyene wari mu gacerere hari abaririmbyi mwari kumwe hariyo nabo ubona ko babandanije abukeza naba nibande vuga ati bajya vraiment nibahavuye banavayo gatoyi barafashe igemu baguma barongoye bagumako abo twatanguranye tuja gusaba inamba aha kuri Mise Viva hariho Satbi mugenda gusaba muri concert ati munsabi nanje babone nanje mfanye iminota itatu gusa basi nanje ico gerero mwari kumwe na Satbi Black G Sal G byari ibintu by'amaji byari ibintu by'amaji ugafise ka LG Judu barakaruye abatipe bajya aba question jibo aba oncle babo bari bamaze kubugururiza inzira bari gumita bo bari bamaze ku inzira bari bayifise sinavuga ko twatanguranye kuko bakuru babo bari babiye neza ba J-Fire ari nyuma yanje gatoya muri ico gihe abaririmbyi b'abaririmbyi kazi bari bahari ni bande Inarunyo Basha ni kwine yari bwaje ni kwine yari yabo Inarunyonga Samantha Ashley Diva Miss Erika hariho mamisi rero ni yaragezwe Miss Nono ukasanga nyene kuri afishe hariho bamisi bangahe Miss G Flow Miss Erika Miss Nono Miss Eva Miss G Flow Miss Arlene niwe Inarunyonga abangu nabo baramaji Inarunyonga yahavuye avamwo kubera abonye bamisi babaye benshi acavuga Miss Inarunyonga kuvuga ko ico gihe ugerageje kuraba cancire mu nteguro z'ibiteramo n'ubu itandukanira ubona riri hehe Kera na cencere no ku rukundo abaririmbyi kuri babanye n'ubu ugerageje kuraba Kera baguhaye show amafaranga yari makeya waca wiyaranja uce ugenda kuri show kwanza wewe nyene n'amaguru no gutabata n'amaguru agafaranga baguhaye ukacura bicuka koresha mu bindi rikaje kuri déplacement gusa harimo kwitanga kwa cyane tandis que ubu umuririmbyi nige ni gitoro cyabuze uheje kumuha amafaranga yiwa kugira ati na reservoir erakeneye nukuvuga ko uburyo bwo gufatwa umuririmbyi ruko buratera intambwe uko batera intambwe ubu ni sawa umuririmbyi baramenya ati uyu amaze gukora ibi n'ibi reka tumufate gutya muga Kera harimo n'ubucuti harimo n'urukundo rwinshi harimo
ugasanga na Fizo harimo gukunda akazi ugasanga na Fizo yaje ari gufasha gusa uwo muririmbyi yateguye igiteramo harimo urukundo umva nitwaharura amafaranga kera twavuga tuti wanyimviriye nta kibazo wateguye anga urabona ukuntu nta kibazo mu bisanzwe rero urabona ko ubu bije gutandukanya n'ukundi Plata aje gukora aje n'ujya mutima wo gufasha nyene cyangwa aje gute no bitubisha badirika bitubilisha vraiment kandi rero ikintu cyose giteye intambwe harabo kibabaza nabo cungukira uno munsi urabona ko nta muntu agifata akanya ngo arindire ifoto y'igikaratasi bayizoyimurungikire ariko ubu intambwe mbwa mu fotografe naca ababara none ntiyahora rukuramwo akanoti ari bimwege bigenda bikuramwo bamwe bigenda byungura abandi umuzika aho ugeze bavuga n'ibintu bya digital ibintu bya turamuhaye ikaze Plata muri digital nyene ashobore gukora nizera yuko nakanya twashoboye gukorana gakwiye abafana bashoboye kumwumva turaza gufata akanya mwumvirize zino ndirimbo zine zose yaduhaye ariko bamwizere gute muri iyi digital ayije nguma mbaza ico kibazo kenshi gashoboka ku buryo umufana uno munsi amutahure Plata wa wundi yari yatahuye Plata bwa mbere uyu Plata wundi agiye kubona urazi ko gutangurana na le premier nindi neguro na management ndani kila kitu kitakuwa poa kila kitu kitakuwa donc ibintu byose ndize kuza kugenda neza hama ndafise petit frère yitwa Wisden ari gukora indirimbo na Chris MB yazuke niwe yambwiye ati sasa weye kwa jua nini hauingi ku mitandao yote naje nkamubwira nti petit frère tugiye kubibaza kwa Ivrari bisangi hepfo hariya kuri RFM bakatubwira amafere y'amafaranga nyene maremare kugira ujeko nyumvira none iki kibazo petit akorambaza gutya cyenzo gishikira ryari ariko no munsi nejo mwijoro niyo nabonye message banyandikira ati nyimbo zote zishakuwa kuma platform digital bravo urabona ko cyo kimwe n'abandi baririmbyi ba kera urabona ko hari igihe bibaza ati amaradiyo ariko arabarondera bimenyesha ko niko arabarondera c'est parce que ntuburaza nyene utangure gukora kwa kundi bya bindi bya kera ubavanure navyo uze rero kuri zamu urazi ko kare umuntu yakora n'igiteramo gasanga nta na hamwe kuri igiteramo cawe wakoze wewe ntacuzi ntufise n'agatelefone kagifashe ntufise voilà urumva ko uno musi nimba hari izo mbuga hari ikindi cungutse urashima nga wakoze n'ibiteramo je naratega ibiteramo hakaza n'abategetsi benshi hakaza n'abakuru benshi basanga nta chiffre ufise je nashobora gutega igiteramo hakaza aba ambassadeur bose ibihugu byo hanze bose mugabo ino musi ivyo uriko uratuyagira rondera kamera ata foto nta cabaye rondera yari mugabo ari umuntu yitwa Epimac ari ngaha nyene asigaye ngo bw'ivyuma Epimac ndaronderana nawe ujya yarabikiye benshi ibintu byinshi kandi n'ubu ariho benshi bariko barabirekipera bivanye nuko yashoye kubibika neza abantu ntibari bwamenye ibya YouTube ntibamenye iki mugihe indundi niyo yafata akanya kababikira imiziki yose hano n'ibiteramo bagenda barafata ugiye ufasha akanya ugiye kuri indundi urashaka kubiraba byagiye biraba reka je ndagushimire cyane Plata n'akanya ukuntu katujanye mugabo na mahigwe kuba twakwakiriye ku nshuro ya mbere twizera ko nikindi gihe udosubira kuza aho gutubwira nyene aho ibikorwa bigeze nzobanguka bwa gisiga ku ruhande rwa Minushe turagushimiye cyane Plata kuba witavye utumire bwacu dushimira n'abadukurikiranye abakurikiranye iganiro Indinzi Hit Show nizere ko baryohewe gusa je ngene ndamwibarije akanyuma tukwitegeye muri no midiho yose harimwo rap harimwo afro harimwo akarege amapiano no amapiano ari
muziri muri stock birashoboka yuko byose uzobikora babikwitege ko byose reka ndagushimire wowe wafashe akanya ko kudukurikira ariko kandi ndagusigira ino ipi ngo unkanga nkande ni kuva kwa King Plata indirimbo zine ushobora gufata akanya uzumvirize jahanje tudodusubire kandi ku munsi wejo uzosubira kandi kuzisangira ndakwifuriza ibihe byiza ibindi biganiro bicanga kuri radio ndendikirtire birabandanya